mu ntara ya Kirundo umugambi w'igihugu Merankabandi warafashije abanyagihugu bakenye gusuma abandi mu kubaronsa imfashanyo y'amafaranga hamwe n'inyigisho mperekeza kugirango bashobore kuva mu bukene. Abanywanyi bari mu wo mugambi twagiye dukorana mu ntara ya Kirundo yose 14,331 abonye n'abakenyezi hama abafasha babo tuca dukorana n'icakane cabo ukuvuga ibice 25%. Mu gisata c'inyigisho mperekeza muri iyo ntara ishirahamwe PathFinder International niryo ryatowe ngo ritange izo nyigisho zigamije guhindura ingendo. Izo nyigisho twabahaye novuga ko ziri mu mice novuga 4 aho muce wa mbere ikigwa ca mbere kijanye no gutunganya neza ubutunzi bw'umuryango mbere no kubuteza imbere kuruta. Ikigwa kigira kabiri ni kijanye n'amagara meza y'umuvyeyi n'ikibondo tushizemwo no gutandukanya imvyaro. Ikigwa kigira gatatu ni kijanye no gufungurira neza inzoya n'abana bakiri bato hamwe n'ibijanye n'isukura ryaho babaye n'ivyambagwa vyabo. Ikigwa kigira kane ni ikigwa kijanye ikura neza ry'umwana kuva gisamwa gushika akwize imyaka 5. Aha twarabigisha rero ukuntu umuvyeyi yibungenze yo kwifata kugira ngo agire amagara meza kandi n'umwana yibungenze agira amagara meza akure neza. None inyuma yo kuronswa izo mfashanyo n'inyigisho mperekeza mugambi ubuzima bw'abenegihugu bafashijwe n'uwo mugambi bwifashe gute? Aha turi ni muri komine Ntega. Imiryango imaze kuronka imfashanyo n'inyigisho mperekeza mugambi yaciye igira imigambi yo kurima imboga n'ivyamwa. Kukaba nkako barigishijwe ibijanye no gufungura neza. Kubw'iyomvo amagara y'umuryango yifashe neza. Kera yewe bugayo wa muntu nagiye mu bikoma. Yewe umwana yabyimbya umushatsi urapfuka upfutse wa mbere ibyo bitaraza. Mugabe bitaraza umwana arateba anukora arangora gose ni kumugene nagiye. Ndamara y'umwaka timwarakoze nyakuba mwarakoze kuzana inyigisho bazanye iyo nyigisho rero ndayimaze kuyitabira koko nanye ndabigira koko ubu ntekigwara na bwaki ubu ntakigwara yangwara ibyimba eka ubu ni sawa kabisa. Abenegihugu bo mu Kirundo bari bafise ibifungurwa ariko hari abatabifungura kubera imyumvire cyane cyane ibyo gufungura neza. Hari abatari babibona ko inzara ugasanga abana bagwaye kwashi kandi mu by'ukuri hari ibifungurwa byari ngaho. Ni hanyuma rero ugasanga rero abo bantu ariko bagira ingorane zo gufungura kubera ibintu kutabimenya. Ubu rero barahinduye uko babayeho abana amakomine uyu mugambi wakoreyemwo mu biharuro tubona no mu byo bakunda kuduha abagira mankete turabona neza ko ingwara yo gufungura nabi yagabanutse cyane ku rugero rushimishije. Ubu tugiye kuraba dusanga abari mu mugambi Merankabandi barahinduye ingendo by'ukuri kuko nico tuba turondera. Barahinduye ingendo mu vyerekeye ukugaburira mu miryango. Turasanga yuko bagaburira neza, barazi neza ingendo bateza kubitunganya, baragize imirima y'udukoni hose tusanga muri iyo miryango baradukoze bakashobora kuronka imboga, bakashobora kuronka ngene batunganya ingaburo zibereye neza. Iyo turavye abana twakira cyane muri gufashwa bafashwe n'ingwara zo gufungura nabi turabona yuko hari cyahindutse kuko mu ubwa mbere warabona yuko umuryango wifashe ufise ibifungurwa mugabo hakabonekamwo abantu usanga bafise ingwara zo gufungura nabi mugabo bamaze kwigishwa ingene ijya migwi yose ikenewe kugira
umwana akure neza. Urabona yuko hari imwe akarusho kabayemo, abantu barahinduye ingendo, abantu baragira uturima tw'igikoni, baramenya yuko injya itarimo imboga atari sawa, vyerekana yuko bariko barajijuka, kandi vyerekana yuko muri kazoza nkumbure dushobora kubona abana magara y'umuryango yifashe neza. Tuve muri Ntega tuje muri komine Busoni. Kubera imfashanyo n'inyigisho baronse, bamwe mu bafashijwe n'uwo mugambi Merankabandi baciye batangura umugambi wo korora inka n'ibitungwa bito bito. Uyu munsi bakaba birata intambwe bashitseko. Mbere baraduhaye ibihumbi 40, bamaze kubiduha vya mbere na mbere je naciye mbwira umutama ati ugere wa mutama, aya mahera bayaduhaye kugirango turabe ko twokwiteza imbere, iyi nyakatsi turimo turabe ko twoyivamwo, kugira turabe yuko tuzisununura, kuko mu minsi iri imbere hari igihe tuzoba tutakibasha kugirango tuzokura ibitubeshaho. Jewe naciye ndamubwira tugiye kuguramo ikibuguru cy'ingurube. Ikibuguru cy'ingurube turakigura 35, turakizana turacyorora. Tumaze kucyorora twacyoroye umwaka umwe kiba kiravyaye, yaciye ivyari ibibuguru 7. Imaze kuvyara ibibuguru 7, bya bibuguru twarabigurishije, kuko kimwe twaciye tugihanyira imfizi. Bya bibuguru tubigurishije duca ndamubwira ati burya aya mahera tuyegeranye turaye ko twozokwiteza imbere. Duca twubaka ijyanzu mubona mu kigo bugiragenda ikagera hariya. Tumaze kuyubaka tubona n'ubundi turasaguye tugenda uzana isima duce tuzibira inyuma, tuzibire agatungwa nikasohoka kaguma imbere mu rupango ntigasohoke hanze. Umugambi wa kabiri namubwiye ati n'ubundi ndayamanukanye ntabwo ndayajya, naciye ndayajana ku ruzi, ndayajanye ndarima ibitunguru ndogana 800. Naciye ndamugaya 800 wa muntu ugenda ndonderemwa kandi kanyana tube tubiri nikagibona kirabura. Niko twaciye tuzana mu mugambi wa kabiri, n'utu duhene mubona natanguye kororina yiguze 50 avuye mu mugambi n'ubundi. Yakivyara ziriya 2, kuko izindi 2 ziheruka nabonye mbuzi imbuto yo guteragira twarudusugure, naratugurishije bampa 100, campaye imbuto yo guteragira ubu twarateragiye. Ubugiye kabisa umugambi n'ukuri no wirata cyane warangiriye akamaro. Je mvuga yuko n'ahandi hantu umugambi utoburashika, ndabipfuriza ko hashika kugirango nabo mbone yuko boronka intambwe botera imbere, bakamera nk'uko mbona turimo turatera imbere kubera uyu mugambi. Abatoroye impene, aho usanga baroroye ingurube, aho usanga bafise n'inka, aho n'umuhano ufise inka 2 zose ugasanga bafise n'impene, inkoko, ubukwavu. Baragerageje kubijanye no korora kweri, barafise ibitungwa bitari bike bitandukanye bagiye barorora. Narabonye abenegihugu ko bumvise akarorero ko korora, bageze bumvise umugambi mwiza wo kugira ngo borore. Nibo rero mbere abatanguye kuronka ivyo vyiza by'inyigisho zo kwiteza imbere, batanguye kumva umugambi wo kororera mu mpongore. Kororera mu mpongore rero narabibonye, niyo haba muci narabona ko bagenda bakazana ibivumuvumu, ubwatsi bwumye, bakagaburira impene, kandi izo mpene ugasanga zimeze neza cyane. Barashise kuri iryo hangiro, yego bose ntibanganije bukerebutsi. Harabagize ibintu bitangaje bashitse ku mutahe uboneka vy'ukuri rimwe amafaranga menshi, kuko baradandaza, barafise ibitungwa bikuru binini, barafise aho barima, baragwije umwimbu, biraboneka bitangaje. Hari nabagize ibibaye mugabo biboneka navyo nyene, ibitungwa bito byo kwiteza imbere muri amashirahamwe yo kuguranana. Nta muryango numwe uri muri Merankabandi utabona uterekana n'akantu na gatoyi. Muri iyi komine nyene co kimwe no mu yandi makomine, kubera ubukene bw'imiryango hari abana bari bahevye amashure. Aho umugambi Merankabandi uziye ugafasha imiryango yabo, ubukene bwaragabanutse baca babona gusubira ku ishure. Nzisabira Eric numwe muri abo. Umuvyeyi wiwe avuga ko iyo ataba umugambi Merankabandi n'inyigisho mperekeza, umwana wiwe atobandanyije ishure. Tutarajya mu mugambi Merankabandi atago nyene twari tumeze nk'abandi, twari tubayeho mu buzima busanzwe. Umwana yiga mu 2 twari twaramukuyemo,
haravamo kubera ku bintu bijyanye n'ubukene, nta sabune twaronka, nta karamu twaronka, no gufungura ntago yafungura kuko ntago yari kujya ku ishuri atafunguye ngo abone ukuntu yiga. Niga mu mwaka wa 3, niga nabi batarinjira mu mugambi, nkiga nabi, nkumva inzara iranyishe, nkumva ibyo ndiko ndandika sindabitora. Turabigisha n'ingene abana bakura bakingiwe neza, bagaburiwe neza, bakina neza kugira nabo nyene bakurane amagara meza, mugana cyane bageze gushika ku ishuri bakaja bakaja ku ishuri neza kuko bafise ingene bashobora gushikayo. Tumajije kujya mu mugambi Merankabandi tukagenda kwiga inyigisho mperekeza, zaratwunguye mu mutwe batwigisha, zagiye nyene ziduha ubumenyi by'ukuntu twogenda twifata, biratwongera bituma nyene umwana ashika ku ntambwe natwe abavyeyi twifuza. Kubera umugambi Merankabandi, Nzisabira Eric arizeye kuzoshika ku ndoto z'ubuzima bwiwe. Umwana bandanyije ishuri byozogira akamaro kuri we no ku bavyeyi kuko yoba yamajije kwiga byakunze nyene agatera imbere, twamwigishije ukazosanga ararosa akazi, natwe abavyeyi twamwigishije twamuhaye ubuzima bwo kugira ngo amenye ibyo byose ko natwe byozotugarukira bikatugirira akamaro. Ibyo vyaye mu ihangiro twari dufise, abana bose bategezwa bari bafise imyaka yo gusubira mu ishuri, barasuye mu ishuri bariga. Kubera abana baca baba benshi, tuho turitunganya duhimiriza imvukira guterera mu kintu kijanye no gukora intebe kugira ngo babana bahimirijwe bakaba benshi mu ishuri ntibicare hasi. Mu bafashijwe n'umugambi Merankabandi, harabaci batangura imigambi mito mito yunguka n'ingoga. Uzomukunda Gladys asanzwe agendana ubumuga. Amaze kwigishwa ibijanye no gutangura imigambi, yaciye aja mu rudandazwa. Aha ni kuri butike yiwe iri mu isoko ya Bugabira. Icibonekeza nuko ariko aratera imbere. Kanatsinda yarigishijwe ibijanye no gutsimbataza imigambi mito mito. Baratwigishije yuko dushobora turi hamwe, dushoboye kuronka ry'amahera, dushobora kuja hamwe tukagira umugwi w'ishirahamwe. Hanyuma tumaze kugira umugwi w'ishirahamwe tukaza turaziganya twongera tuguranana, bigashobora yuko dushobora gukomeza dutera imbere, twigira imbere, dushobora guteza imbere imiryango, twaba turi kumwe imiryango yacu ikaronka rasiyo bivanye nuko twagiye hamwe tukungurana ivyiyumvira. Ntangura kwihangira imirimo mito mito kugeza n'ubu ari byo nkikora nyene. Nka kurya urashobora kuranka muri nk'abantu nka 30 mwaguranye ibihumbi nka 30 ugatanga ukarangura itomati irengarenga, wunguka inyunguka ukashira hariya, hanyuma ukabandanya nkabandanya wa mutahe wanje. Ucyo niko byagiye biragenda. Novuga turiko turaraba nk'abanywanyi bagiye hamwe bakaja mu migwi yo kuzigaya no kuguruhanana, turi hafi ibice 98%. Turavye abitabiriye ibikorwa byo kwiteza imbere bya bita mu gifaransa activité génératrice de revenu, hanye turi ku bice nk'ivyo 97 n'uduce kwijana. Turavye rero bashoboye kubaka amawese y'ikizungu, naho nyene turi ku bice bishimishije. Turavye abandi babana kubera turi hafi ku bice 80%. Ikibagiwe cyo nizo zahonyura ukarabe uduserama turi ku bice 95%. Urumva muri rusange ko ibiharuro bishimishije, naho umugambi uri kuragenda bazobandanya bakurikiza inyigisho twabahaye. Barabigishije ingene batunganya imigambi mito mito yo kwiteza imbere. None dusanga mu miryango yose barashitse kuri iryo hangiro. Yego bose ntibanganije bukerebutsi. Harabagize ibintu bitangaje bashitse ku mutahe uboneka vy'ukuri rimwe amafaranga menshi kuko baradandaza, barafise ibitungwa bikuru binini, barafise aho barima, baragwije umwimbu, biraboneka bitangaje. Hari nabagize ibibaye mugabo biboneka navyo nyene, ibitungwa bito bito byo kwiteza imbere muri amashirahamwe yo kuguranana no kuziganya benshi. Umuryango numwe uri muri Merankabandi utabona uterekana n'akantu na gatoyi washitseko.
muri iyi komine ya Bugabira co kimwe no mu yandi makomine imiryango itari mike harimwo iy'abatwa yarashoboye kuronka uburaro bwiza kandi iraja no mu yindi migambi yo kwiteza imbere. Iterambere rirama rijana n'amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo. Abafashijwe n'umugambi Merankabandi bararonkejwe inyigisho zo guteza imbere amagara yabo. Uyu mukenyezi ni Minani Anezi aba muri komine Kirundo, akaba ari uwo mu muryango w'abatwa. Kubera imfashanyo ya Merankabandi n'inyigisho yahawe na PathFinder International, yari yijukiye irondoka rijanye n'amagara meza hamwe n'amagara meza y'ibibondo. Twebwe nk'umuryango w'abasanga butaka, umuntu agwaye wamenya ko uja kwaha umuti w'ikirundo ukamuvugutira imibirizi. Muga kuva ubu umuntu yaragiye mu mugambi, twaronse inyigisho ziduhimiriza ko umuntu agwaye ategerezwa kwitura ivuriro. Ku mwana naho, umwana agwaye uraja kumuvuza, hageze naho ko uba ufise imbanyi naho nyene uritwararika ukaja kw'ivuriro, imezi 3 ya mbere bakagupima, gaca bagukurikirana gushika umwana aboneke. Tukabigisha kandi rero n'imiburiburi yuko yosuzumisha iyo mbanyi inshuro 4 n'imiburiburi. Tukabigisha rero ko ari vyiza yuko umuvyeyi yibakurikira kwa muganga, ntaje barumenyi kaja kwa muganga aho bamufasha neza ku mavuriro mato mato, kubera bidakunze ko yibarukira neza aho nyene bashobora kumurungika ku bitaro bikuru bagaheza bakamufasha atangura nagize. Tukabigisha rero nuko incanco umuvyeyi yojana umwana ku mavuriro bakamuha incanco, tukabigisha ikirangamisi cazo kugira ngo umwana aronke incanco zose zikenewe. Tukabigisha rero n'umuvyeyi ko ategerezwa kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro kugira ngo avyare abana yifuza no kugiye abifuzako. Mbere ko turonka inyigisho bwa mbere abana bumva ko twitwararika kubatwara kwa muganga bama bagwara gusebura umwanya. Mugobo kubera tumaze kuronka inyigisho abana turabitwararika bafite amagara meza. Kubera izo nyigisho twabonye ko ari ngirakamaro, nta muntu yotera imbere ngo yongere asubire inyuma, tuzobananya tuzikurikiza kugira amagara y'ibibondo bandanye biduge, tubandanye tubashire no kw'ishure bandanye bige natwe dushikira iterambere. Turavye ku bimwe byo kuja gusuzumisha imbanyi ko hakiri kare, nukuri turabona yuko hariho ikintu cahindutse cyane, abantu barabaye barahindutse nkuko imbere yaho, imbere y'ibihumbi 2020 twarashika ku 81 gutyo kuvyerekeye gupimisha imbanyi hakiri kare. Mugubu twaraduze vyoroshe gushika kuri 92 aho tuba twarakoreye mu kuvuga muri irya Busoni, district ya Busoni, mu Kirundo no muri district ya Vumbi muri commune Ntega. Biragaragara neza yuko hariho ikintu vyahinduye mu mibereho y'abantu no mu mibereho yo kuja gusaba ubufasha ku mavuriro. Vyerekeye kwibarukira kwa muganga, nukuri atari umuntu vyagoye nkomure. Hariho igihe ico twita systeme reference contre reference, hari igihe usanga kuja gukura umuvyeyi mutwara ku ivuriro usanga vyatugoye gatoya kubera nkomure iryo vuriro riri kure. Ni gake twumva yuko ari abantu bacibarukira muhira. Beshi kabisa barahurumbira kwibarukira kw'ivuriro. Bariga ngene bagenda kwa muganga gupimisha imbanyi, kuvyarira kwa muganga, cyose turabihara tugasanga barabiranguye gose. Tugasibona rero yuko wa mugambi wa mutahe nawe nyine ukomeye w'amagara meza waduze kubera umugambi Merankabandi. Tukasha tuhimbagwa no kubona yuko abari mu mugambi Merankabandi vy'ukuri nabo nyene bari bamerewe neza gusumvya uko bari bameze. Hirya yaho hari yindi miryango y'abatwa nayo nyene yashoboye kwiteza imbere kubera imfashanyo z'umugambi Merankabandi hamwe n'inyigisho mperekeza mugambi. Barashoboye kwiyubakira uburaro bwiza kandi baranarangura n'iyindi migambi. Burya rero uwo muhira carubaka nyene y'inzu ayubatse nyene turamererwa neza n'abana baronka agasabune baja kw'ishuri biyogeze. Mugabo ntakukeraho nta nako twaronka umugambi Merankabandi utaraza. Yemwe abana nyene baze barakiyoza bagenda kw'ishuri bagira gute. Ubu nyene turaronka nutwe tujya nyene duce tukongera tugahiga naho turima
gutyo ubibumba naryo turaribumba mugana uwo mugambi nawe ugize icyo watunganiye. Ubu ndafise nyene agapande naguze ndalimiramwo uduharage nkaronka kiba kiramfasha iyo nkono ntarayibumba urumva ca mba ndikora kuri twatundi narimye nkaca mba ndarya nongera ngaburira n'umuryango. Twagenda turabakurikira ku buryo budasanzwe kugira ngo bitabire inyigisho. Dusanga izo nyigisho bazitabiye cyo kimwe n'abandi bose. Ugiye rero mu bijanye no kwiteza imbere no gukurikirana impanuro twabahaye usanga bari ku rugero rushimishije ku buryo baguze amatongo bakarima barubaka amazu nk'abandi bose mbere ugasanga bijyanye bitwa ko ari byo bibatunze byo kubumba inkono bunye babikora ku mugoroba baruhutse bavuye mu mirima bavuye kuragira ugasanga unye barahindutse bameze nk'abandi bose ibyo kuyikumira nta bikirimwo bafata ijambo mu bandi bagaheza bakiteza imbere nk'abandi bose. Ubiravye ahubwo bobo bavyumva bigusumba n'abandi n'indi migwiye nkumbure y'abandi barundi kuko babona yuko bazanywe ahabona mu gihe mu myaka yaheze bahora binubuka mengo bari kwabonyene unasanga mbere babikurikirana gusumba n'abandi. Hariho abatwa uyu munsi ukimenya yuko ari umutwa bivanye n'ukuntu yifashe uno munsi kubera yarose izo nyigisho mperekeza kubera yafashijwe n'uwo mugambi. Ubwa mbere nta mutwa akikumira twe turabibona iyo tugiye mu manama tugiye kubahimiriza by'intwaro kandi bararonka ijambo bakavuga ikibari ku mutima kubera bamenyereye bariko aya manama bagenda barajamwo kandi ubu baramaze kuronka imboneza ku buryo tubona neza yuko abatwa uko bari ubwa mbere mu bijanye no kwishira no kwizana bamerewe neza cyane byo mbona ngaha mu ntara ya Kirundo kandi twahora tubaha amabati bagaca barara bayariye wabaha ibifungurwa bagaca babijana ku isoko bagaca baza kwinywera urwago ariko ubu turabona ko iyo tububakiye inzu iyo tububakiye tubahaye ibyo bifungurwa cyo tubahaye amabati naho bagenda gushora turabona ko biriko barahindura ingendo. Biragaragara ko umugambi Merankabandi watumye ubuzima bw'abenegihugu bwisununura kukaba nkako harakoreshejwe ubuhinga n'ingendo zirashe ari navyo vyatumye ubu mugambi ushika kwihangiro ryawo. Mu gushikiriza imfashanyo umugambi Merankabandi waca ku bakenyezi baba ari bo bashigwa imbere mu nyigisho mperekeza na kare nibo nkingi y'imiryango. Ivyo vyatumye imfashanyo yatanzwe ikoreshwa neza mbere n'inyigisho zatanzwe ziba kirumara koko. Murabona ubwa mbere iyo mfashanyo y'amafaranga twagomba yuko mu miryango abana bamererwa neza gusumvya kandi bose barategera yuko abavyeyi b'abakenyezi ari bo ba mbere bari hafi y'ibibondo bamenya abana ngene bafungura nico gituma twabigisha kugira babafungurire neza bamenya abana ngene bambara bamenya abana ingene baja ku ishuri ari bo ba mbere bari imbere no mu migambi mito nibo bari imbere cyane ariko byose twavyigisha imiryango ariko abanyagihugu baragize uruhara runini. Dusanga ubwumvikane mu ngo bwarakomeye cyane umugambi warabahuje ko rero icyo gikorwa cyashitsweko nacyo turagishima cyane kuko hari abantu ingo zayumba gatoya kazo usanga ingo zirasambutse cyane mw'uyu mugambi rero Merankabandi twarabonye akarorero keza yuko ingo zafashishijwe n'uyu mugambi zirakomeye zirabanye neza nta nduru nyinshi zihari. Ubu rero turabona neza yuko ibyo kuvana mu ngo byagabanutse cyane kubera inyigisho zagiye zitangwa mu uyu mugambi kandi noneho bujyanye ubukene niyo ngwara mbi ibaho abantu bashoboye kuronka tujya dufaranga baronka haciye habaho n'izijya nyigisho zo kubana neza no kwitunganya mu ngo byarafashije cyane. Asanga hari imiryango umwe yagiye gupagasa haba Muyinga haba Bujumbura canke ahandi muri Tanzania cyangwa mu Rwanda baciye baza baraja hamwe barakora baratera imbere gusumba. Rero uwo mugambi wafashije guhuza imiryango gusumba uko vyari imbere. Ikindi catumye umugambi Merankabandi ushika kwihangiro ryawo mu ntara ya Kirundo ni inyigisho mperekeza zatanzwe n'ishirahamwe PathFinder International ari nazo zatumye abahawe imfashanyo y'amafaranga bayakoresha neza bagashika kwihangiro ryo kwiteza imbere. Inyigisho zari zikenewe kuko ubwa mbere tararonka inyigisho amahera twarayarose tuyakoresha uko twishakiye twibaza kara yo kujya gusa
tumaze kuronka inyigisho baciye batwigisha ko umuntu ashobora no kuja mu mashami yo kuziganya no kugurana kugira mubandanye mwiyungunganya no kwiyumvira ko umuntu yazogura agatonga azoba arakoresha byose byatumye duhinduka. Tumaze kuronka inyigisho rero bamwe byagiye barahindura ingendo nyene ugasanga twadufaranga baturose bagiye kudufashisha mu muryango bakajamwa muri aba mashirahamwe bagakubandanya imirimo yabo. Inyigisho zaradufashije cyane. Ego niko uyu munsi abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo bafashijwe n'umugambi Merankabandi bageze ku rugero rwiza rw'imibereho. Ariko ko umugambi Merankabandi uri kurasozerwa muri iyo ntara, umuntu yo kwibaza nimba batazohava basubira inyuma bakagaruka mu bukene bahoramwo. Twebwe tuzobandanya tumwigishe mu bwo bushobozi tuzoba dufise, twiyumvire aho azoba ashaka kugera, yuko natwe naho tuzoba twiyumvira ashaka kugera bivanye no kumwo mwanya, kubera kuva tugiye muri uwo mugambi ndabona ko hariho intambwe turimo turagenda dutera yozutuma twemerera kwigisha uwo mwana. Oya sinzosubira inyuma, kandi wumva nzosubira inyuma gute? Ako gatongo naguze ariko kazoguma kanyongera. Umugambi ni warangira twaraguzemwo utworogwa turaronka n'amatongo tuca tuja kurima hamwe utwo tworogwa twaguze tubandanye tudufasha. Nibaba bamaze kwiga guhindura ingendo bakagira amagara meza gusumbya, bakiga ngene baja kwa muganga, bakiga ngene bafungura neza, bakiga ngene abana baja kwa muganga, kandi bakongera bagagira imigambi, bagatunganya imigambi yo kwiteza imbere, imigambi mito vy'ukuri biraboneka yuko abari intambwe yuko bidasubira inyuma, kuko abo naho umugambi uri kurarangira kandi turanababaza baravuga ati ubu dusigaranye ivyo twatunganije, iyo migambi ntituzoyisubiza inyuma. Uza afise inka akagira ibitungwa akagira ubutike, turizera neza yuko atazosubira inyuma, azoca badanya ko azayashikiriye mw'iterambere. Tubivuge tubisubire, umugambi Merankabandi waje hageze, wo watumye abenegihugu bari mu bukene babuvamwo bakamera nk'abandi mu kuja mw'iterambere rusange.